gwa mbere rugomba gukinirwa hari ariko rugira kabiri rugakinirwa hano. Ivyo kwibaza si vyinshi gushika kuri iyi ncuro Papa Alba. Niki gikwiye gukorwa gushika muri aka kanya ko twavuga ku selection tukavuga ko mumenyereza tukavuga ko bazomufasha ariko ivyo vyose twarabibonye tukavuga kuri aba kit manager tukavuga ku kuboko kwa federation tukavuga kuri angle nyinshi zigiye zitandukanye ariko kuri iyi ncuro niki kisigaye canke niki gikwiye gukorwa kugira ngo mu gisirikare cy'igihugu Intamba mu rugamba witware neza muri izi nkino zibiri ariko duhereye mu rukino bagomba gukinira hariya muri Chad. Urukino rwa mbere rugiye kubera muri Chad, aho ubona amakuru adushikira abakinyi bamwe na bamwe bariko bamwe bose iyo bariko barava abava ngaha bava mu Rwanda abava handi bakaba haraho bagomba guhurira byanse bikunze. Urukino ruraba ku munsi wa gatanu byumvikana ko Fritar ari gushaho umunsi wa nyuma gushikayo ku munsi w'ejo hanyuma decrassage entraînement bikaba ku mugoroba bibaye ngombwa ko bitangura ejo mercredi. Imyemenyerezo bariko barayikora bamaze ku munsi w'ejo ku mugoroba hari bose bagezemo abakinyi bose bagezeho mu gatondo. Ivyo ni sawa rero bwo kumenyera ikirere. Entraînement kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane decrassage and then kuwa gatanu bagakora bagakina match. Jewe Aduna Patrick na Abdi iyo tugeze kuri equipe nationale manumva les emotions mukanye nawe numvise ka karimbo kadudubiza ngo bareke barawe w'abarundi turaje erega intamba mu rugamba ziteye ubwoba amakungu rero nimba ari Chad amakungu si Chad mu makungu eri erega nayo nigiye gumonda ske ni mu ndirimbo gusa cyane ko hariho n'igihe tuje gusenga umuntu akaririmba indirimbo sinzotinya ibiteye ubwoba ariko sinenya urupfu ngo ariko jahavuga mugobore arumva ja nk'ikiza catera kumva biragoye arumva se je numva ariho byinshi novuga kuri equipe nationale abo bihuriye kuri avenir donc byejo cy'igihe kizoza kabo aturanze turabe ku rukino rugiye kuba paraporo y'abakinyi dufise yamusabe adushire ko liste y'abakinyi bacu amparere nadushire kwa bacu d'abord yadushire kwa bacu ico duteze kinini ni ku bacu. Tugiye gukina na equipe dakangaye tugiye gukina muri janye na Kaisi tugiye gukina muri knockout tugiye gukina inkino tutahora dukina kubera urwego rwacu rwasubiye inyuma. Tugiye gukina na equipe bigaragara ko turusha turavye ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ariko je ikintu maze kubona mu Ntamba akenshi je mbona buri gihe tugoma dusubira inyuma turasubira inyuma dijuro juro igihe tuba twiteze impinduka ubona ibintu bihinduka ubona dusubira inyuma hakwegera imbere tugasubira inyuma. Ariko kuri kino rwa Chad twakagombye gukora difference tugafrapa foro tukerekana ko hariho gishasha no mumenyereza atubwira yuko objectif ari dushikana muri kana ko Jesse nkunda gukorera ku bintu byakahise cyangwa ibyabaye burya birashobora kuba ariko umuntu yagira ica hinduye akahise kakibagirana Patrick. Je ndiko ndaraba kuri equipe dufise abo yahamagaye icambere ndarindiriye kuraba formation de jeu y'umumenyereza eskimeze gute ko yabo yasubirije hari ukuntu turiko turakina iyi system A3
muri ba defenseur batatu ukabona yuko ni formation isaba abakinyi bo mu mpande banyaruka kandi bafise iyo capacity yo kudefanda ariko kandi bafise ivyo bihaha badefanda bakongera bakata ugiye kubiraba neza ni baki baba babikuyije canke ari 50 kwataka no kudefanda ariko aba bakinyi bo mu mpande bitwa abapisto muri no system bajua role iri très important muri attaque ariko twebwe waraba abo dusanzwe dufise n'abakinyi ubona yo bigerageza ni Kevin cyo yitungiye ariko iyo tugeze muri equipe nationale nibindi bindi igihugu nayo gere n'wari sikimwe iyo experience iyo gukina kuri ho niveau ubona bigoye ko bona mwizera ngo atangure ari nayo mpamvu ubona kenshi kuri kabiri arahafunga kashira kapitene wa Gasogi moderi Akbar yakuye muri mediane yarakina neza kandi buryo yes avuma urabona izo energy n'umuntu ubona ko abafise uwo mutima wo kwitanga agatanga byinshi yaranakina neza ariko ubu biragaragara ko binagoye ko ngira ngo ashobora kumusacrifice akamukinisha ariya kuko muri ico kibanza tubafise umwe mu bakinyi beza yitwa ni kuri cross kuri kabiri mukinyi mwiza cyo nama mbona nuko niyo kuri cross ahubwo kesha akunda kuja muri bajya batatu binyuma aho twama tubibone muri defense atru iburayi hari gihe wamubona ukabona Kyle Walker agiye muri batatu binyuma bwongereza bwahora bubigiye ukabona ari muri batatu binyuma muri equipe yiwe ukabona Shaw ari muri binyuma kandi ari umupista kandi ari umudefenseur wo kuri gatatu waraba muri equipe nationale haje Fere uyagomba kuba ari titulaire waraba mwizamu ho Jesse nahavuze nibaza ko ari Jonathan Marigre kwa kina ahasanzwe kina ari hasi paraporo iyo yahora ni Jonathan ariko ni Jonathan ko kwigizera Daniel biragoye nomple na Onezima Gizimisa dakina muri equipe y'abapolisi mu gihugu cy'u Rwanda biragoye ukaraba kwizera Juma Nzeyimana navyo bikagorana Yusufu ndayishimiye eske bazomukinisha nico kibazo mfise eske bazofata iyo risk bakinishe ndayishimiye Yusufu kira noneho je Yusufu ndamutse ndanamukinisha Jembo na Yusufu no mukinisha hagati mu kibuga jibi bintu vyuko umukinyi Yusufu nitumuze nk'umukase yego defense arafise iyo versatility yo kuhakina mugabo ahantu atanga vyiza ariko arakina nk'umusantinere jewe ndiko ndaraba equipe bahamagaye agahitamwe iyo formation bakinyi batatu Jeno kinisha Frederic Nzeyimana Juma na niyo kuri cross kuri kabiri nkakinisha Muderi no kuvuga ku ipisto sivyo hanyuma ku rundi ruhande nkakinisha nde hari match nabonye hakinishije ndi w'Imana mbona rakina hari match Frank hari match nabonye hakinisha Jordi Yongora akenshi ni wakunda kuhakina Jordi Yongora mugabo James proposition yuko akwiye guhindura formation doje agakina bane batatu par rapport y'abakinyi dufise Jembo nari byo bifitinga tereka muri defense Fere urabe n'uwundi mu partenaire umukina umushirako ababanza Imana je no bizera none ga bro je sinama mbona barishari bantuze bose babizera mugo ukabona ntaco baduhaye wa wundi yari para bizoza hari umudefenseur wundi atahamagawa wakina muri Tanzania no Mukombozi Derrick sivyo shira kuri kabiri umukinya asanzwe hakina shira kuri gatatu umuntu asanzwe hakina je nshaka kuraba izi mpande Musauza be na Liyongora umwe yafashe uruhande rumwe urundi comekera centre wo bita amabanza sha hagati mu kibuga biroroshe shiramwe abakinyi toranyamwe batatu beza shiramwe Nyange kuko namba Nyange ubuganga bw'iburayi ntabwo bwibesha keshe nubwo nama numva babwidogera
Nyange mushiremwo kuko Nyange atari na tayari asumba bari abandi bari tayari urumva shiramwo Nyange shiramwo parfait sivyo shiramwo na shaka ushiremwo na Cedric cyangwa ushiremwo Ntoze wa wundi umwe wo muri Vitara experience hanyuma watakisha impande shiramwo riyongora hezuru ruhande rwose shiramwo uyu yirukanganisha abantu mukinyi mwiza wacu mu gihugu akina mu gihugu cy'u Rwanda shiramwo na mabanza agenda zatake imipira iva kwa Saido no kwa riyongora ro kwande tumupime igice ca mbere sino je ndiko ndaraba uburyo bwo kudatinya match namba tugiye gukina na equipe bigaragara ko ku rupapuro tuyirusha genda ukine watake kuko nigihe twafunze twaratsinzwe je novuga ko sinzi ko ari indoto nziza nagize iri joro narose ngo Chad twayitsinze 5-0 cyadavyuka ndabanza nakoma amashi kwanza ndavuga ati ushobora gusinzira oya naswenda sinzira oya naswenda sinzira ubwo tizari indoto izi ndoto zishobora kuba arizo ariko rero ni nako naciye mvyuka mu masaha ndaraba bimwe mu ma interview y'abakinyi ba Chad bamwe batumwe ko kuko Chad bugenda nabonye yatanguye preparation kera kuko abakinyi babaroko bari batanguye baragira pre-selection y'abakinyi bakena hagati mu gihugu deni barahitamwo ariko heureusement ke nabonye bahisemwe abakinyi bagera kuri 6 bonyene bakena hagati mu gihugu muri Chad natwe mu batumwe ko batanzwe bakena Primus League Burundi ntabwo ari abakinyi benshi kuko niba nihenze menga natwe ni 6 kugeza maka kanya rero bisa nkaho hariho equilibre yo kuvuga ngo muri Chad nabo nivyo bariko baragira preparation kuko Chad nabonye uwo mukinya avuga ngo matches zibiri dufitanye n'igihugu cy'u Burundi tugomba kuzitegura nka match zikomakomeye match dufata nka final nizo match dufata nka final ko barazi ko stade bafise stade olympique Idrissa Itino nimwe mu stade bubakiwe n'umukuru w'igihugu cabo nabonye leta yahisemo kubarihira itike zigera ku 100 yari leta yari abantu bagera ku 200 baze binjire ku buntu bivuze ngo rero hariho preparation iki gihugu kiriko kiragira haba mu gutegura abakinyi babo haba no kuvuga ngo kugira ngo stade yuzure kuko stade yabo nabonye ari nini cyane kugira ngo iyi stade yiwacu yuzure abakunzi bagomba kuba leta yari abakunzi bagira ku 200 iyo nayo ni preparation dushobora kwandikana tukavuga ngo nubwo biri uko Chad ifise preparation mu kibuga no hanze y'ikibuga fan base gukina hariho abo bakunzi babo bashobora kurorera abo bakinyi babo de igihugu cha Chad nivyo kuri classement FIFA ni kimwe mu bihugu tubirusha hafi bibanza bigera kuri 30 ariko bidakuyeho ko mu gihe Chad n'ubundi yodutsinda twebwe tuza kwisanga twasubiye inyuma twebwe nico duharura muri kote nivyo uri kuri uriyumvira uravuga muri zo mpande zibiri ariko je sinca ndabishira muri kote negative ahubwo turiyumvira ngo Chad yamaze gutegura abakinyi babo hagati mu kibuga guheruka kwezi gutanguye Chad yamaze kubirihira abafana bagira ku 200 baze binjirira ubuntu Chad nivyo twahura twibaza ko ifise abakinyi pete bamwe bibaza ko peut-être ifise abakinyi baciririze bivanye nuko ari igihugu gikarata y'umupira w'amaguru teko kirabonekana ariko twumve ngo Chad n'ubundi yafise abasatirizi bakomakomeye nkuko natwe tuvuga ngo Jordi Riyongora kina Jepire Pro League muri Belgique mu cyo ca mbere Chad nayo ifise umukinya akina muri Samspor muri Turkiya ni meilleur buteur wa Conference League ico naco ni kimwe mu bintu bitanashobora kuvuga ngo Chad dushobora kugenda twayitinya ariko ikintu kandi gishaka kudufavoriza Chad urukino rwabo baruteretse isaha 8 ku munsi wa gatanu kandi amakuru mfise nuko muri Chad hashushe cyane gusumba climate y'ubwoba hariye harashushe ngo gusumba ngahe Bujumbura ariko amahigwe aho bashuje gusumba Bujumbura aho bona abakinyi bakina babi Bujumbura ari bandi bakijana ya ni nawo mahigwe navuze ati ubwo tugira nabo bahamagaye umwe n'uw'igitego undi hari Makamba ni nawo abandi bakina hanze abandi banabo hanze ni nawo mpamvu rero mvuga ngo niba Chad abakinyi bakina hagati mu gihugu yatumye ko 6 batatu bakinira equipe yabo nabonye ikomeye ya Egro batatu niba atari bane ugashigereka ko dufata uwo musatirizi wabo Marius akenira Samspor nabonye ari meilleur buteur muri Conference League afite ibitsindo 8 na assist 3 ugashutereka ko uyu muhungu yaciye muri Young Africans Sosthene ya Coax akenira GS kabiri
nawe numwe basore bashaka gutera ubwo ariko nawe nabonye atakibona umwanya muri iyi performance kipe ziwe zaragiye hasi nico kintu cyo kuvuga ngo match bayisize saa 8 kubera hazoba hari kubwo bushuhe bwabo peut-être rashaka kwiyumvira ngo igihugu cy'u Burundi bashaka gukambwa niyo klima me nabo abakinyi benshi ntabwo ari abakina hagati mu gihugu benshi bakina Algeria benshi bakina Zambia muri za Zesco United abandi bakina muri Tanzania abandi nabo bakina mu Bufaransa mu byicaro bya gatatu no mu Butaliyani naco ni kimwe mu bintu nimwe muri facteur imwe ishobora kudufasha kumva ngo natwe tugiye izo conditions zo kumva ko tuzokinira kuzuba nabo nizo bazokiniramo ariko hacaza kuri ya kote yo gutegura preparation twege staff yashitse ku munsi wa gatandatu kwanza batanga urugendo ku munsi wa gatandatu berekeza Injamena muri Chad bamwe bashitse ku munsi w'Imana abakinyi nabo bashitse ku munsi wa mbere kuko abakinyi benshi bari bafise match ku munsi wa Mungu no ku munsi wa gatandatu benshi twabibonye mu Rwanda bari bafise urukino Rayon Sport bari bafise urukino Ari Hilal bari bafise urukino meme na UGC Nice bari bafise urukino muri weekend naho mpamvu abakinyi benshi bashitse bamwe bashitse ku munsi wa mbere abo mu Burundi baramaze gushikayo n'abakinyi bakina hanze nibo nabonye bashitse mu gatondo ko uyu munsi muri Belgique Romeo Vansi Mabanza Jordi Riyongora aba bose bashitse na Cross niyo kuri bashitse mu gatondo ko uyu munsi ugashugereka ko Yusufu Ndayishimiye yashitse ejo ariko yasanze imyimenyerezo ya mbere ngo yaheze bivuze ngo ku munsi w'ejo bakoze imyimenyerezo haburamo abakinyi bagira kuri bane gusa preparation y'iminsi igera kuri 4 Jenny baje mbamona n'ubundi ata yindi minsi bari gutegura mu gihe dufise abakinyi kuko abakinyi twe dutumako naba nibaza ko batumwe ko bakenda Primus League Burundi sinibaza ko bamwe muri bo bazobona umwanya kuko niba hatumwe ko Daniel Hagizimana n'ivyo afise clean sheet muri Musonga ariko kubona umwanya muri national imbere ya Jonathan biragoye niba hatumwe ko cyo yitungiye kubona umwanya muri national bisa nkaho biba bigoye kubona ngo yatangujwe mu gihe harimo abakinyi bariko barakina muri championnat y'igihugu cy'u Rwanda hari abakinyi batumwe ko ariko barakina muri Norvege hariho Cross ni y'ukuri hariho Frederic Nsabiyumva afise experience kurusha abandi bakinyi hariho Nduwarugira Christophe akinira Borneo muri Indonesia equipe yiwe ni ya kabiri numwe makinyi nabonye ari meilleur passer muri equipe yiwe ari umukinyi w'inyuma ivyo byose ni bimwe mu biharo bishaka kumuvugira ko bigoye kugira ngo tubone umukinyi avuye muri Primus League Burundi aza gutangura muri equipe nationale ugashutereka ko Yusufu Ndayishimiye nivyo dushobora kugira amakenga ko amaze igihe kirekire mu mvune iminsi myinshi amaze kuba kinisha inkino zike match bamutanguje muri weekend nabonye bace bamuha ikarata itukura navyo nimwe dushobora kudutako peut-être ko atarafata ritme yo kumva ngo burya umaze igihe umwaka hafi umwaka utari kurakinishwa hari ikintu gihinduka ariko aba bakinyi bakina muri Primus League Burundi amahigwe menshi nuko ataba bariko kubona uwo mwanya wo gutangura mu kibuga ari kimwe mu bintu biba bigoye ari naco rero ndiko ndavuga ngo preparation umuntu yovuga ngo twaratevye gutegura biragoye kuko akaruhuko fifitanga gatandukanye nuko twege yaba batuma ka benshi bakina nka isini iyo abandi nk'abakinyi 25 batuma ko muri equipe nationale bakina Primus League Burundi FFB ari no kuvuga ati iyi minsi turayihevye banza ihiganwa rihagarare mugene mutegura equipe nationale ariko kubera ko abakinyi dutuma ko benshi bakina ko mugane y'Uburaya abandi bakina mu Rwanda biragoye kugira ngo dugire preparation nzindwi imwe ari nayo mpamvu preparation yatanguye ku munsi w'ejo iminsi dufise peut-être ko n'abakinyi bacada ari bafise kuko nivyo bamwe nabonye badakinira ibyicaro bikomakomeye ariko n'abakinira ivyo byicaro byo muri Turikiya mu cicaro ca mbere nabo nyene weekend bari bafise izo nkino bivuze ngo jemba mbona ari match iri équilibré peut-être ko ikintu gishobora kudufata ari cyakindi cyo kuvuga ngo umuntu ari muhira arukuna bari favori imbere y'abene gihugu babo imbere ya public yiwabo ico gishaka gufasha ukabona ko leta nayo yashizemo ako gatega imbere y'ibintu byavuze ngo Raoul Savoy guhera hawa amabanga ntarahabwa gashahara peut-être ko ico kintu naco gishobora kuba cyarakemuwe kuko no bamenyereza bamaze igihe kirekire ku mugabane wa Afrika yaciye muri za Central Africa za Ethiopia azi umugabane wa Afrika ukomeze tugiye guhura na Chad yahagamye Ghana ico naco dushobora kugenda twagishiza ahantu tukavuga ngo niba equipe yarahagamye Ghana irimwe abakinyi benshi bakina muri navuga ngo ku mugabane w'Uburayi harimo abakinyi Atletico Bilbao Niki William harimo amazina menshi tubona ko afise mu makipe akomakomeye naco kishobora kuba kimwe mu bintu bishobora kuvuga ngo sangwa Patrick Mayana avec objectif afise ihangira afise gutwara igihugu cy'u Burundi muri kane ya 2027 ariko jemba mbona hafi ibintu byose bisa nkaho tubihuje na Chad uretse ko kukijanye n'amahigwe na classement twe tubasumba
mugabo nako dukwiye kugira ubwoba kuri ico kintu kivuga ngo bobo leta yashizemo inguvu yarihiye abakunzi binjire kugira ngo bashobore petete kuzana iyo ambiance mu kibuga nico kibuga cyabo gishasha bagifiringe kuko nta mezi 6 kiramara ugacugereka ko nabo basatirizi bafise nkuko natwe dufise abo basatirizi ba Jordi Liyongora ba Romeo Vansi Mabanza amazimizi ariko ariko neza muri deuxième division muri Belgique ariko je kubwiwanje mbamona ko nico gihe cyo kubona ngo kuko haba kuri equipe nationale y'u Burundi haba kuri equipe nationale ya Chad ya Sao twese iyi ni match ya kufa na kupona kuko usinzwe match zibiri biraguha amahirwe menshi yuko uca uva novuga ngo ibyo kurota kane biraca bikuva mu mutwe directement ku munsi wejo twari ko tuributsa imyaka ingahe iheze tugiye muri kane ya 2019 twitabiriye imwe rukumbi duheruka kwitabira yabereye muri Egypt Anifa yari ku munsi wejo bivuze ngo turagiye gukina ku munsi wa gatano naho inyuma yo gusereburira nifu turabe eske turacafise amahirwe natwe ko twisanga mu ivyo bihugu sino je mbona ibiharuro byinshi birashobora kuba bitworohereza kuko nta kintu na kimwe ndiko ndabona ko Chad ishobora kuba ahanini sho novuga ngirisha igihugu cyo Burundi nari nagize amakenga ko Chad ishobora kuba ifise abakinyi benshi iri kirategura biwabo bahagati mu gihugu ariko nasanze uko twateguye natwe batandatu bava muri Primus League Burundi nabo bateguye batandatu bava muri Primus League Burundi abo baje gukina bavuye hanze natwe ni nkuko natwe baje muri Primus League iwabo Primus League Burundi arabona cyo no numva ngo FFB mu Bwongereza hari no watubwiye narasetse n'imbavu zirari ngo Primus League ngo niyo tuzotwara gusa hari no watubwiye ngo Intamba mu Rugamba zo muri Chad Intamba mu Rugamba zo muri Chad wabo bako ariko jemba mbona rero kugeza maka kanya pressure deje kumumenyereza arazi ko ibiharuro burya amaze kumenyereza muri equipe nationale kuva yagashika bisa nkaho ntitwovuga ko ari vyiza ariko we warabizi ko zijya nkino ntabwo Murundi wese ariko araziharura ko kuko kumva ngo igihugu cy'u Burundi tuzisanga mu gikombe cy'isi ayo mahigwe hafi bice bigera kuri 99% twese ntabwo tuba turiko turavyiyumvira même si projet twari dufise guya 2015 kwari kuvuga ngo dufise provision kuzo twari igihugu cy'u Burundi muri kane ya 2026 ariko reyerema mu bintu tugaragarazamo mwaka kanya sinibaza ko ari umumenyereza wozana ubunyene bacumubwira ngo jana igihugu cy'u Burundi muri mondial canka atagijanye ngo mu breming kuko bisa nkaho iyo project ateguwe ari naco gituma inkino yatsinzwe zo kurondera itike yo kuja mu gikombe cy'isi bisa nkaho ntawe ari kumushira ku gitutu inkino yatsinzwe zo kurondera itike zo kuja muri kan bisa nkaho atagitutu wari kumushaka kuko yinjiriye muri project yasanze abandi barimo ahubwo igitutu rero bariko nawe nabonye yishize ko kuko yaravuze ngo jewe ntatsinze ntajanye igihugu cy'u Burundi muri kane ndahita ntange imihoho ni naco rero novuga ko pression iramuriko ari nayo mpamvu ubona ko bariko barategura ibishoboka haba abo bakiti manager bagera kuri babiri haba bamwe mu makuru avuga ko nubundi Cedric kaza ashobora kuva muri Kaizer Chef akaza agafasha nko mu advisor canke umuhanuzi muri equipe haba bivugwa ko meme na Saido berahina ashobora kwa approachinga kegera ngaha nubwo bitaremeza ibi byose biraboneka ko ari karagerageza ibishoboka byose kugira arabe peut-être umurushiki canke kiri agirisha tiri kugira ngo iyo vision canke objectif yiwe yo gutwara igihugu cy'u Burundi muri kane ya 2027 ize ishikwe ko vyoroshe. Yes nivyo ariko hari ikindi kintu ndashobora kwirengagiza nyuma yo kuraba uburyo abakinyi bashobora guhagarikwamo canke uburyo bashobora kwitwara neza hariya bakabona iyo ntsinzi meme no kuri match bagomba gukinira hano mu Burundi. Iyo turavye staff iri hariya Patrick nabo bavuga bazoza nk'aba advisors nabo bandi bahasanzwe nk'abasangwa Patrick kuraba call-up yakoze kuva inyuma gushika imbere ndavuga abakinyi muri rusange effective afise hariya ubwo bushobozi bw'uko bashobora gutsinda izi match zibiri burahari jewe ku bwanje yo ndavye wanashima liste dufise ukaraba n'umumenyereza na staff bwa mbere ndagara kuri liste dufise ndetse na liste isanzwe ifiswe n'iki gihugu ca Chad ni liste zitandukanye pe nivyo urashobora kumva Burundi nk'igihugu gifise abakinyi bakina mu mahiganwa mato badakina ibyicaro vya mbere wanashima uravye Jordi Liyongora nk'umukinyi mwiza dufise nk'umubakinyi beza dufise
ukaraba urugero akina canke urugero ekipe yiwe ayibihagaze muri championnat yabo si urugero rwiza ni mu makipe nagiye kugwana gusa ngo arabe yuko hobonekamwo zibiri zimwe mu cicaro ca mbere na zibiri zikoroka uvuga mu nkino zo gukurakuranamo Yusufu ndayishimiye akaba yari umukinyi mwiza wacu ntashobora kudufasha ku rugero rwiza kuko ni hakiva mu mvune waraba n'ayandi mazina mwamo gasanga vraiment dufise abakinyi benshi bakina ku mugabane wa Afrika kandi abakina ku mugabane wa Buraya bo benshi sabakinyi bagifise byinshi byo gutanga muri equipe nationale muri kano kanya tugezemo ariko nabo bakina ku mugabane wa Afrika bacu nubwo bamwe badakina mu equipe hambaye cyane uretse nka Jean Claude akina muri equipe ya Al Hilal Omdurman ja muri CAF Champions League bakavuga ngo equipe ikomeye yitabiriye kino gikombe ariko kandi dufise na bamwe mu bakinyi usanga mu equipe yabo bitwa nk'umushinge par exemple nka Model Akbar yanagizwe na Kizigenza wa equipe ya Gasogi hari n'abandi bakinyi benshi dufise bameze nk'abarideri mu equipe yabo ariko imigwi bakina mu kiri hasi iyo uravye rero iyi squad yacu kacugeranya ni ya Chad nivyo bafise umukinyi wo mu meilleur bitere muri Conference League umwe no ikigihungu kino Marius numukinyi mwiza bari kuri YouTube bacamubona Marius mubataka ni watangura mubataka na atangura hejuru izina giye buri anagoye Mwandiri Maji Marius bafise umwe mu bataka beza kanatsinda basa n'abatanguye guhindura ibyo bakina kuko kare bakinisha kenshi abakinyi bo mu gihugu ariko bakinja amahiganwa bagatanga ibiharuro bibi vraiment ari abakinyi batanguye guhamagagwa bushasha nabonye banatangura kwizera ngo harantu dushobora gushika turashobora gukura mu gihugu cy'u Burundi yombise turafise ico cizere turagifise me bafise equipe iri faible ugiranije na equipe twe dufise defense nziza dufise hagati nivyo atari heza cyane ugeranije n'aya ma equipe yo hejuru cyane mugabo ku ruhande rwacu ugeranije na Chad dufise equipe nziza cyane mu basatirize dufise abasatirizi beza cyane ariko ikibanza Chad